Ni umugabo n'umugore bazwi ku mazina ya Mpazamakuru Celestin na Nduwimana Christine, bafunganywe n'abana babo. Abo bana, umukuru afise imyaka 3, umutoya akaba afise umwaka n'amezi 9. Uwo muryango bakaba baba muri zone ya 11 aho mw'ikambi ya Nyarugusu. Uwo muryango rero bariko bazizwa impunzi yakubiswe iruhande y'urugo rwabo hari kw'igenekezo rya 11 muri kuno kwezi. Iyo mpunzi nayo akaba ari umutamakazi yakubiswe arasinzikarizwa ubuzima n'izindi mpunzi. Amakuru dukora mw'ikambi rero avuga ko Mpazamakuru Celestin n'umugore w'ico gihe batari muhira. Twebwe turababanyi ba Mpazamakuru Celestin, turiko turatabariza yuko twebwe nta muryango bafise, nta muntu n'umwe afise bashobora kubasurira canke ngo babasigurire, kuko Mpazamakuru Celestin sico shikana ku gipolisi ntiyemerewe no kwisigura kuko bagirizwa ko bihishe umuntu ngo nuko yakubitiwe ku rugo iwe kandi atariho bari. Rero turiko turatabariza namba amategeko akurikizwa, namba atagahohotero kariko karakurikizwa, ni gute hofatwa umuryango wose mu rugo bafise utwana tubiri harimwo umwana yonka. Vy'ukuri birababaje kandi birateye ubwoba n'agahinda kwitotezwa bariko barakorerwa. Impunzi zo mw'ikambi ya Nyarugusu zimenyesha ko bitumvikana ko uyo muryango ugumizwa mu mvuto kandi atari bo bakoze icaha. Haje umuntu w'umuvyeyi, uwo muvyeyi bavuga yuko ari umurozi. Hanyuma rero nk'uko twabibonye, abana batangiye gukubita uwo mutamakazi bamwagiriza ko ari umurozi. Ni abana b'uwitwa Adija. Aba bana rero b'uwitwa Adija asanzwe ari Sonambike, bahavuye rero bomoka. Mugabo ikubitwa ry'uwo mudamu y'uwo mutamakazi yakubitiwe hagufi neza y'urugo rwa Mpazamakuru Celestin, kandi vyabaye atariho bari. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Siasa Majenje arongoye ikambi ya Nyarugusu kugira bagire ico bashikirije.